Yesu ashimwe bene data groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese, ndagira ngo uyu munsi dutangurane icigisho n'intumbero ivuga ngo ibikorwa vy'umuherezi. Turagira ngo turabire hamwe ibanga riri muri Tumimu na Urimu. Nk'uko twabasezeraniye, hari ingingo zishika zitanu tuzokwiga. Muri izo ngingo zitanu twarabonye yuko ingingo ya mbere ivuga ngo ibanga rya Tumimu na Urimu. Ica kabiri, imyambaro y'umuherezi isobanura iki? Ica gatatu, amaraso yamijwa ku mpuzu z'umuherezi nayo asobanura iki? Ica kane, amavuta yasukwa ku mpuzu ziwe. Ica gatanu, itara ryahora ryaka mw'ihema ry'ibonaniro. Ivyo byose bisobanura iki? Uyu munsi rero ndagira ngo dutangurane n'ijambo rivuga ngo ibanga riri muri Tumimu na Urimu. Turagira ngo dusome amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuvayo igihimbari ca 28. Turagira ngo turabire hamwe ibanga riri muri Tumimu na Urimu. Mwene data, ndagira ngo ukurikirane iki cigisho kizogufasha, waba mu bikorwa urimwo bya misi yose, waba uri umukozi w'Imana, waba ufise amabanga ukora mu ishengero, waba uri umukristo muri rusangi, kuko umukristo wese yitwa umuherezi. Umukristo wese yitwa uwarobanujwe amavuta. Umukristo wese agomba guhora atanga ibimazi. Ubwo rero muri uko gutanga ibimazi, murazi ko umuherezi igikorwa ciwe arico gutanga ibimazi. Muri uko gutanga ibimazi urakeneye gusobanurirwa iri banga riri muri Tumimu na Urimu. Kubera iki ibi bintu vyambikwa abaherezi? Kubera iki muherezi yagomba kugira utwo tuntu tubiri twitwa Tumimu na Urimu? Utwo tuntu rero tugira ngo dusobanurirwe yuko umuherezi yagomba guhora afise ugutahura no gusobanukirwa. Reka dusome amajambo aboneka mu Kuvayo gihimba ca 28. Reka dusome duhereye ku murongo wa 29. Aroni uko yinjiye ahera, aze yame yambara ku mutima amazina y'abana ba Isirayeli ari kuri uwo mupfuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza, kugira ngo ayo mazina abe icibutso co gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje jewe Uhoraho. Kandi uzushire Urimu na Tumimu imbere muri uwo mupfuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza, bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje. Aroni aze yame yambara ivyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli ubudasiba yaje imbere yanje jewe Uhoraho. Imana ihabwa icubahiro cane. Haleluya. Ano majambo turabonye inshingano zariko zirabwirwa Aroni imbere yuko yinjira muri ico gikorwa co mw'ihema ry'ibonaniro, gutanga ibimazi no kosereza imibavu. Yagomba kugenda yambaye amazina yose y'Abisirayeli, akagenda atwaye mu gikiriza. Hanyuma rero yarangiza agaca yambara rero Tumimu na Urimu, kugira ngo utwo tuntu tubiri tuje tumufasha kwahukanya imanza, kumenya gusobanukirwa ikibi, amenye ingene agisabira imbabazi, akagisabira impongano, akosereza imibavu, agasabira abantu. Mwene data, ibi bintu birakomeye cane. Umuherezi igikorwa ciwe ni igikorwa gikomeye. Ica mbere, ugomba kumenya abo usengera baribo, ugomba kumenya abo usabira ni bande. Abo bantu usengera ugomba kuba bafise amazina, ugomba kuba bazi, ugomba kuba basobanukiwe, ugomba kuba batahura, kandi amazina yabo ukaba uyafise. Turabonye hano yuko Aroni yambara amazina y'Abisirayeli, akagenda yambaye mu gikiriza, kugira ngo mu kubasengera abasengera bazi neza. Hanyuma rero ntivyarangiriraho gusa, yategerezwa kuba
afise utu tuntu tubiri twitwa Urimu na Tumimu. Utwo tuntu tubiri twaba dukayangana yabara amabuye y'agaciro, kandi akaba ariko ububasha bw'Imana. Ubwo bubasha bw'Imana bwaba buri muri utwo tubiri. Hanyuma rero yarangiza uko adufashe mu ntoke canke uko ariko arasengera bano bantu abasabira imbabazi, yagomba kwibanda kuri utwo tuntu tubiri. Utwo tuntu tubiri rero yagenda asobanukirwa. Iyo agize ico abaza, hari ukuntu utwo tuntu twamusobanurira, yaba dufise akagenda asobanurirwa hakurikijwe amabara yatwo n'ingene twagenda duca duhindagurika mbere ziwe adufise. Hanyuma rero agaca amenya ati aha biri mukuri canke n'ibiri mukuri. Aha rero birasobanurirwa yuko hari abantu benshi baza bitwa abakristo, bitwa yuko ari abantu beza, bitwa yuko atacaha bakoze, ariko umuherezi yagomba gusobanuza, yagomba gutahura kugira ngo amenye nimba abantu ariko arasengera bari mukuri canke ntibari mukuri, bahagaze mu nzira nziza canke ntibahagaze mu nzira nziza. Ikindi gikomeye, utwo tuntu tubiri twasobanurira umuherezi, yagomba kubanza kumenya ibikorwa agiye gukora, mbega biri mukuri canke ntibiri mukuri, mbega ari mu nzirayo canke ntari mu nzirayo, mbega ntiyayovye canke kuri ubu yayovye, mbega ari mu ruhande rwiza rw'Imana canke arimo arakora ivy'Imana idashima. Mwene data, umuherezi agomba kugira utu tuntu agomba kuba dufise kugira ngo tumusobanurire ntahave yisuka mu kaga ngo ahave akora ibitari vyo. Murazi ko aho hantu ugiyeyo muri iryo hema utiyejeje wagwayo ntiwavayo. Umuherezi agiye atiyuhagiye ntiyavayo, yacagwayo. Nico catumye ibi byose Imana ibitegekanya kugira ngo umuntu akore igikorwa c'Imana abanje kwiyeza. Turakomeje gusoma rero amajambo y'Imana, reka dukomeze turabe ijambo riyobora umuherezi ryagomba kuba rituruka kuri utwo tuntu twaramuha imiyoborere n'imitegekere y'igikorwa c'Imana kugira ngo akore ari mu rutonde rwiza rw'Imana. Reka tugende gusoma mu gitabo cyo Guharura igihimba ni ca 27, dusome duhere ku murongo wa 21. Guharura igihimba ni ca 27, reka dusome duhere ku murongo wa 21, dusome mu izina rya Yesu. Kandi azahore ahagarara imbere ya Eleyazari umuherezi, amutume kuza imbere yanje kumbaza, apfindishije Urimu ijambo rya Eleyazari, rize ribe ari ryo ribaturutsa ribacura Yosuwa n'Abisirayeli bose mbere n'ishengero ryose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hano turabonye yuko umuherezi agomba kuzokwama aza imbere z'Uhoraho azanye kamwe muri utwo tubuye. Hano batubwiye Urimu, yuko ngo iryo ijambo ryose umuherezi agomba kuyisunga, agomba gukoresha, ico agomba kurangura, agomba kuzobanza kubaza akoresheje ako kantu kitwa Urimu na Tumimu. Kubera iki atabasha gukora igikorwa na kimwe adafise Urimu na Tumimu? Kubera iki? Kubera ko mu isezerano rya kera ntivyari vyoroshe kugira ngo umuntu ahabwe mpwemu yera, ntivyari vyoroshe kugira ngo umuntu asobanurirwe ibanga ry'Imana. Vyari byaragizwe ibanga. Paulo yarasobanuye yuko byari byaragizwe ibanga, byagiye gusobanurwa neza mu isezerano risha mu ishengero ry'Imana. Hano rero turabonye yuko ijambo riturutse muri Urimu na Tumimu niryo rizohora ribacura kandi rikabaturutsa. Hanyuma rero Yosuwa n'Abisirayeli bose mbere n'ishengero ryose. Haleluya. Umuherezi mukuru Eleyazari agomba kubanza kuja kubaza no gusiguza, agasobanuza, agatahura, yamara kubona igikorwa gitunganye akaba arico akora, akagishikiriza n'umukuru y'abayoboye
ihanga ryose rya Isirayeli ari we Yosuwa, ndetse n'ishengero ryose. Mwene data, ibi bisobanura ko umuherezi agomba gusobanukirwa ibyo akora yuko biri mu nzira irashe, inzira nziza, inzira y'ukuri. Yarangiza akabishikiriza abakuru bandi bose, akagenda babwira ukuri kw'imvaho. Hanyuma rero abakuru bamara kubyumva no kubisobanukirwa, n'ishengero naryo n'abanyagihugu nabo n'abantu bose muri rusangi, kugira ngo nabo bagendere mu rutonde rwiza. Nico gituma umukristo agomba kuba umuherezi nyawe, agomba kuba umuherezi nyawe yabanje gusobanuza, yabanje gutahura, akamenya icyo Imana igomba icyo ari cyo, akamenya umugambi w'Imana. Haleluya. Dukomeze dusome gusubira mu Vyagezwe, igihimba ni ca 33 umurongo n'umunani. Gusubira mu Vyagezwe 33 umurongo w'umunani. Abalewi abavuga ko ati tumimu zawe na ulimu zawe zifiswe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa ugaharirira nawe ku mazi y'imeriba. Haleluya. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko tumimu na ulimu zifiswe n'umuherezi gusa. Umuherezi ni wazibika. Ibi bintu ntibibikwa n'abandi bantu basanzwe banyarucari. Ibi bintu ntibibikwa n'abatazi ibanga ry'Imana. Ndabwira abantu bafise ibanga ry'Imana muri bo, ndabwira abantu bafise agakiza muri bo, ndababwira yuko bagendana ulimu na tumimu, ndababwira yuko bagendana ibanga ry'Imana. Mwene data, niwiyumvira ibi bintu byahabwa abaherezi gusa, niyumvira ibi bintu byahabwa abaherezi bonyene. None umukristo na munsi akaba yemerewe kubigendana kubera yuko uri umuherezi, kubera yuko warabanujwe amavuta, kubera yuko witwa umukristo, warasutswe ko mpwemu yera. Mpwemu yera agenda gutahuza. Ndagira ngo mbabwire ibanga riri muri iki gikorwa ca tumimu na ulimu. Ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe aduha ubwenge, mpwemu yera niwe aduha gutahura, akamenya icyo dukora. Hariho abantu benshi basenga ugasanga barimo barasaba bavuga ngo Mana duha ubwenge nk'ubwa Salomo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ubwenge Salomo yari afise bwari ubwenge bufise aho bugarukira, kubera yuko murabona ko amaherezo Salomo bitahavuye ngo bigende neza. Ariko mpwemu yera ni mpwemu ahoraho, ni mpwemu yamaho, ni mpwemu w'ibihe bidashira. Mwene data, niwiyumvire kubona usenga ukavuga ngo Mana ndasaba ubwenge, kandi ubwenge warabuhawe, kuko ufise mpwemu yera afise ubwenge buruta bwa Salomo, afise ubwenge buruta bw'aba baherezi. Abaherezi barinda kugira tumimu na ulimu mu ntoke zabo, barinda kugira tumimu na ulimu, barinda kugira utuntu tw'utubuye tubiri dukayangana, bakarinda kudushira mu ntoke mu kurya no mu kumoso, bakabaza Imana. Hanyuma rero bakaza baraba tujya tubuye ukuntu turiko turahindagurika, bumva baraba bakabona hariho amahindagurike yatwo, bagahita bamenya yuko ivyo Imana irimwe iravuga biri uku canke biri ukundi. Nimba Imana ivuze atoya, bahita babimenya. Nimba Imana ivuze ategome, ibi ndavyemeye, bahita babisobanukirwa, bakurikiza uko bavuga baraba, bongera bavuga baraba, basenga baraba, basenga babaza basobanuza. Wewe none mwene data mu Kristo, mu gusenga kwawe ukominikana direct na data wo mwijuru. Haleluya. Yesu yaraduciriye inzira. Yesu yaravuze ati musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, n'urondera aronka, kandi n'uramutsa yugururirwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Kera siko byari bimeze. Kera byari bifiswe n'abaherezi gusa baturuka mu muryango w'Abalewi, ariko na munsi bifiswe n'abera bose, bifiswe n'abana b'Imana bose. Ndagira ngo nibutse ibango n'inshingano mufise. Abana b'Imana mwahawe nibanga rikomeye, nibanga rikomeye ndetse rihambaye, ritari ryarashoboye kumenyekana mu isezerano rya kera, ariko noneho mu gihe cy'isezerano risha byarashizwe ku mugaragaro. Mpwemu yera aramanuka, amanukira ku bakristo bose. Abana b'Imana barahabwa iryo banga ry'Imana. Imana ishimwe cyane. None rero reka dukomeze dusome
kugira ngo dusobanukirwe iri banga ryari ryahawe abaherezi bo mu isezerano rya kera. Uno munsi abakristo tukaba twarahawe iryo banga ku buntu. Haleluya. Dukomeze dusome muri Ezira igihimba ca kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa 62. Ezira igihimba ca kabiri 62 aravuga ngo, abo barondeye amazina yabo mu gitabo kidondora basekuruza ntibayabona, nico gituma biyumviriwe nk'abahumanye bagakurwa mu buherezi. Umucamateka arababuza ngo ntibarye ku vyera cane kugeza igihe hazabonekera umuherezi afise Urimu na Tumimu. Haleluya. Hano turiko turabwirwa amajambo y'abavuye mu kinyago i Babuloni bashitse muri Isirayeli, bariko barahabwa ibikorwa, baca baza kuraba mu gitabo c'Abalewi. Ntiwagomba gukora igikorwa c'Imana utari umulewi, ntiwagomba gukora ku vyera utari umulewi, ntiwagomba gusangira ku vyera utari umulewi. Hanyuma rero bagize bararaba, abo bariko bariyumvira amazina yabo basanga ntarimwo muri ico gitabo. Nk'uko muri no minsi hamaze kuboneka ubuhinga bwa kijambere bwitwa ADN, iyo babusuzumye bahita babona yuko uwo muntu aturuka mu bo kwa Aroni canke adaturuka mu bo kwa Aroni, yuko aturuka mu Balewi canke ko adaturuka mu Balewi. Uno munsi rero biroroshe, ni ukuvuga yuko habonetse n'ubuhinga yuko uwitwa umuherezi afise ikimenyetso mu maraso gitandukanye n'abandi bantu bo mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ni ukuvuga yuko igihe barimwo barapanga kuzokubaka rwa rusengero bitazobarusha kumenya abazoja ku buherezi bwo gutanga ibimazi, abazoja kosereza imibavu, bitazorinda kubagora kubimenya. Hanyuma rero hano turiko turabona yuko ngo barindire kugeza igihe ngo hazobonekera umuntu afise Urimu na Tumimu. Ico gihe barinda kurindira kugira ngo hagire uwuza kubabwira neza, yagomba kuza ari ufise Urimu na Tumimu. Haleluya. Rero ivyo birimwo biravugwa ku Bayahudi, ariko ku Bakristo barongowe na mpwemu yera, barongowe na Kristo, bahuhagiwe, bogejwe, batunganijwe. Uno munsi ntibarinda kugira niyo ADN, ntibarinda kuyikenera, ntibarinda gukenera ubuhinga bwo muri laboratoire, ntibarinda gukenera ibitabo bidondora amazina y'abakomotse muri Lewi canke batakomotse muri Lewi. Uno munsi mpwemu yera aragutoranya, akaguha igikorwa, akaguha ibango, akakubwira ati genda uvuge, genda usemerere, genda mu mayira abiri, genda uvuge, kwiza ubutumwa bwiza, uburira abantu babwire yuko Yesu agiye kugaruka, uburira abantu babwire yuko inzamba y'akabanga iri hafi kuvuga. Nico gituma rero mwene data, twebwe abakristo twaragiriwe ubuntu bugerekeranye n'ubundi, twaragiriwe ubuntu. Ubu buntu twahawe si ubwo gupfishwa ubusa, ubu buntu twahawe tugomba kumenya ko atari igikorwa gisanzwe. Nico gituma mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko iri banga ari banga rikomeye. Wowe uri umukristo, wowe uri umujenama, wowe uri umupasitori, wowe uri umwigisha, wowe uri umwungere, wowe uri umuvugabutumwa, mbega woba uri umuvugishwa, mbega wahawe igikorwa kimwe ishengero, mbega igikorwa uri kurakora uno munsi ukorera Yesu, mbega urinda gukenera Tumimu na Urimu, mbega urinda gukenera ADN kugira ngo barinde kuraba yuko uri mu Balewi canke wanditswe muri vya bitabo. Eka suko bimeze. Uno munsi mpwemu yera aragutoranya, akaguhagurutsa, akakubwira ati haguruka, genda, vuga, ntuhagarike, ntutinya abantu. Hari abantu benshi barimwo baravuga ubutumwa bwo bakabuvuga bisunze nguko abantu bashaka, ngo ivyo abantu bakunda, nguko idini ryabo rivuga, nguko idini ryabo rikora, ngo niko bagomba kuvuga. Ariko siko bimeze. Uno munsi tugomba kuyoborwa na mpwemu w'Imana, kuko Uhoraho yarabisezeranye yuko mu minsi y'imperuka abahungu n'abakobwa bose muri iyo minsi no muri ico gihe yuko bazovugishwa n'Uhoraho. Uwavugishwa n'Imana
Yoweri yarabisobanuye neza. Mu Vyakozwe n'Intumwa niho baciye babisobanukirwa, baratahura, bamenyeshwa yuko Imana yari yarabivuze, byari byarasezeranywe yuko mu minsi y'imperuka Uhoraho azosuka mpwemu yera ku bari n'umubiri wose. Haleluya. Vyakozwe n'Intumwa igihimba n'ica kabiri umurongo n'uwa 17. Ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri wose, abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje bavugishwe nanje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twagira ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Ndagira ngo rero babwire ko iri banga twarahawe ibanga ryo kudapfa gushoka gupfa ivyo duhurudutse gukora. Tugomba gusobanuza mpwemu yera. Nimwumva amajambo y'Imana aboneka muri Samweli ya mbere igihimba n'ica 16 umurongo n'uw'indwi. Uhoraho abwira Samweli ati reka kuraba nk'uko abantu baraba. Ati jewe Uhoraho sindaba nk'uko abantu baraba. Kuko ico gihe Samweli nawe yari ariko araraba nk'uko abantu baraba. Samweli ya mbere 16 umurongo w'indwi. Ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntaco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe, kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba. Kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana mu gutoranya ntiraba ku rukoba, Imana iraba mu mutima. Mbega mu mutima iraba iki? Imana iraba umuntu yihana, iraba yuko umuntu azi guca bugufi, yemera kwemera amakosa yiwe akayatura, hanyuma agaca bugufi akihana. Uwo niwe Imana ikoresha, uwo niwe Imana ivugisha. Nico gituma Imana yarasezeranye ati nzosuka mpwemu wanje yera ku bari n'umubiri wose. Uno munsi mpwemu yera yaratanzwe. Ntabwo yatanzwe mu Balewi gusa, nta nubwo yatanzwe mu Bayisirayeli gusa, yatanzwe mu banyamahanga. Umuntu wese yemera kwihana, yemera guca bugufi. Muribuka Korneliyo yari umunyamahanga, ariko mu nzi we Uhoraho yarasutse mpwemu yera ku bantu bose bari bahari. Petero atanguye kwigisha, atanguye kuvuga gusa, mpwemu yera aramanuka aza kuri wo, aza kuri umwe wese. Rero mpwemu yera aratanzwe. Mpwemu yera amaze gutangwa, yaciye atanga izi mpano n'izi ngabire zo gutahura n'izo gusobanukirwa, kumenyeshwa ivyo Imana igomba. Imana iragomba ko tumenya ivyo igomba. Imana iragomba yuko tumenya yuko umugambi wayo ari ugomba gusohozwa. Mwene data suzu murabe mu bikorwa ukora yuko uri murakoreshwa n'Imana, kuri murakora ibikorwa Imana ikunda. Niwasanga ibikorwa ukora Imana itabishima, bihagarike, cubireka, ntusubire, nturengaho, ntubandanye, cusigaho, cureka. Nimba ugomba kubaha Imana, nimba ugomba kumenyeshwa iribanga kugira ngo utahure ico Imana igomba, hari ijwi ribwiririkanywa mu mutima rigenda rikubwira, riguhanura, rikubwira ati icyo ukora sico, banza ureke, gezaho, rindira, banza uhanuze, abantu banze baguhanure, ubanze wumvira impanuro. Ivyo byose nivyo Imana ibirimwe irakwereka kugomba guca bugufi mwene data. Haleluya. Imana irashaka ko dukoreshwa n'Imana. Imana irashaka ko tuvugishwa n'Imana. Numbero y'iki cigisho nukugira ngo abakristo boye kugenda bafata inzira z'inzinguzingu, baciye iburyo baciye ibumoso, bagenda nkaho umenga ntibaziyo baja. Imana yabwiye Yosuwa ati ntuzotambamira iburyo canke ibumoso, uzuramirize, uzutumbera inzira, uzuramirize. Kandi biri muri aya mategeko, ibiri muri iki gitabo ntuze wigere ubikura ku mutima, ku murango no mwijoro uze wamubisoma. Rero mwene data, buri munsi soma Bibiliya, usenge, ubane n'Imana, ukorane nayo, hanyuma Imana izogusukako mpwemu yera. Ndagira ngo dusozerere ku majambo aboneka Vyakozwe n'Intumwa igihimba 17 umurongo wa 30.
nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira ku isi yose amateka y'ukuri izo yacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye bose ikimenyetso c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Haleluya! Imana yaramaze gushiraho ikiringo. Uno munsi Imana iminsi y'ubutamenya yarayirengagije, iragomba yuko kugeza noneho aya magingo udasubira gupfa gukora ibintu utabanje gusenga. Imana yarirengagije ya minsi y'ubutamenya, ariko noneho iyi minsi ntuzosubire gupfa gukora ikintu utabanje gusenga. Sobanuza nimba ari urugendo ufata, sobanuza bazimana. Nimba ari igikorwa runaka ugomba gukora, sobanuza bazimana. Nihagira ikintu cyose ugomba gukora, banza usobanuze, banza bazimana. Imana iguhe favere, iguhe uburenganzira, iguhe akoro. Imana ikubwira ati egome genda, canke ati sigaho, hanyuma rero uzoca usigaho. Rero mwene data, iminsi y'ubutamenya bwawe Imana yarayirengagije, ariko uyu munsi kuzanira ijambo kugira ngo umenye kwahukanya imanza. Imana iguhaye kumenya, gusobanukirwa. Imana iguhaye kumenya, kubanza kubaza Imana, kugira ngo icyo uzohora ukora cose uzubanze kugisengera. Abantu benshi no munsi bapfa kugenda nyabahururu, bameze nk'amafarasi agenda yisuka yiroha aja mu ntambara. Ntibibaza yuko baza kugwa muri izo ntambara, ntibibaza yuko biza kubahindukirira, ariko ijya minsi yose utamenya Imana yarayirengagije. Ubu noneho harageze ngo icyo ukora cyose ubanza usenge, icyo ukora cyose ubanza ubaza Imana, icyo ukora cyose ubanza uca bugufi, icyo ukora cyose ubanze witange, ubanze mwene data uje imbere z'Imana usenge. Iri jambo ry'Imana rigenewe abakozi b'Imana bose n'abakristo bose, n'umwana w'Imana wese, n'umuntu wese yakirijwe, umuntu wese yasutswe ko mpwemu yera. Kandi ndagira ngo mbwira abatarahabwa mpwemu yera, kugira ngo namwe musaba Imana ngo ibahe guhabwa ibanga ryo gusobanukirwa, muhabwe guhabwa tumimuna urimo, muhabwe ibanga ryo kumenya kurobanura ibidahwana, kurobanura ntimupfe kugenda nyabahururu, muhore mukora igihugu cyose mubanje gusenga Imana. Haleluya! Mwami Yesu abahezagire cyane. Tuzoca dukomereza no mu bindi bice bikurikira. Imyambaro y'umuherezi yo yisobanura iki? Mbega iyo myambaro nawe mwene data urayifise? Mbega ya mavuta yasukwa ku muherezi warayasutsweko? Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka dusozere kino cigisho cuno munsi dusenga Imana. Data rugira byose wera wo mwijuru, ngushimiye cyane ngukengurukira kuri aya majambo meza wongeye kuduha tukaba tuyasangiye n'ubwoko bwawe. Ndasengera abera bose, ndabasabira ngo basukwe ko mpwemu yera, bahabwe gutahura no gusobanukirwa amabanga Mwami Yesu, maze abakozi bawe bagukorere mu kuri no mu mpwemu, bagukorere mu kugororoka bejejwe, bagukorere Mwami Yesu ijoro n'umutaga biyeza, bahore bagavye bari maso Mwami, kugira ngo Mwami aho uzozira uzosange Mwami tumaze gutabagwa no gukizwa, tumaze gutahura no gusobanurirwa. Uzoza usanga turi maso tugavye twiyejeje Mwami, twejejwe n'amaraso yawe. Urakoze Mana, ndabigushimiye, ubishimirwa nanje ndabishimye nkenguruka. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mbisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya! Mwami Yesu abahe umugisha. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli, muroranirwe muri byose. Haleluya, amen.